Yo, ndakunda cyane Belle nice. Belle nice ni mutamu. Mutamu. Kubera ko Belle nice aryoshe. Kandi tunabizi ko ari madamu wa Satu. Uravuze ko aryoshe. Kubera iki? Belle nice, ndakunda tout juste ukuntu yambara, ndakunda ukuntu aririmba. Voilà. Déjà kandi numu happy femme. C'est ma future femme. It's your gangster boyfriend can D, friend family, come future be like a zozo be particular, tikla, zikla, zibuda, bakibuda, bakiruka, bomi nkabi zigura. I say, ndi kugicaniro nota, ndi kumvuga amateka ya Pointa. Baneri miheto nkakwepa, ndiko ndora gatindi mu ipepa. Namye ntela ma fight, na bamwe nitababari. Biravugwa yuko Sucha yoba akiri muri secondaire ko baririmbana na Treason na Rapid Boy. Treason na Rapid Boy tubazi yuko bamaze kugera ku rundi rwego ari abajene mu gihugu cy'u Burundi dushaka kuvuga yuko ashaka gusohora igisasu ntibakubite swata. Mbega wewe ni giki cyatumye bagusiga? Nihe projet wari urimo? Ni giki cyatumye udashaka kubandanya uririmbana nabo? Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bakunzi wa Motivation Plus Media. Kuri microphone muri kumwe na Bella Gomez aka Bad Mama umuco nyakuri. Behind camera muri kumwe na Fizz Killer. Rero jina munsi meze neza. Ariko nama nibaza ariko abantu baba bariko baramwikirana mumeze neza. Ibintu mubibona gute? Bimeze bon. Nyimba imeze bon ni muri comment murahawe ikaze. Uko afise icifuzo cyose ukabushaka kubaza ikintu cyose umuntu wese muri Motivation Plus Media. Nahandi hantu ushobora kubicisha atari muri comment urahawe ikaze. No musi rero ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi basanzwe bariko barakora mu gihugu cy'u Burundi. Ushobora kumwita umu upcoming, ushobora kumwita umu underground, ariko aba bariko baraza bafise impano nzima. Iyo ndinze nicara nkifatiye akamikro ndavuga ati nkwiriye gukora ikintu kizima. No musi rero ndi kumwe na Future. Nagenda kuvuga ntibivuga. Future uraberewe. Merci. Ikibazo cyanibaza sindi mukubaze ngo wambariye angahe canke ninde yakwambitse. Nshaka kukubaza mbega uyisomene yose bigize kange wambaye ukabegwa nkuko. Toujours ni vya misi yose. Ni vya misi yose. Wowe wama wimva kuberewe. Ngize umuntu wakangaye ku munsi ndakubwiye kuberewe. Ni benshi gose sino baranga bashowe. Isiko ko wabahuye n'abantu igihumbi bose akubwira kuberewe. Bien sûr que oui. Nkuko mumubona ni umuririmbyi arimba umudiho wa hip hop. Navuze ati reka nshobora kumuvugisha tugire aho tugeze. Mbega ikibazo cyo niyumvira Sucha kuki hari imidiho myinshi bari kuririmba, kuki wahisemo kuririmba umudiho wa hip hop? Umudiho wa hip hop kuri jewe usigura ibintu byinshi cyane kuko n'umudiho no kuva kera kuri basokuru wakoreshwa mu buryo bwo guserukira abandi, mu buryo bwo guharanira agateka kabandi, kandi umudiho uvuga ukuri. Uri sure ko mwebwe mutabesha mu majambo muvuga yuko muvuga ukuri gusa? Ego, kuko nabwiye rero akazina sigaye niha aka umuco nyakuri, bisigura yuko mba ndabazaniye umuco nyakuri tutarinze guca hirya no hino dutera tugira ko direct. Hari abantu bashobora kuvuga ati Sucha je ni jambe ndamubonye. Mbega mu buzima busanzwe Sucha n'umuntu inde mu buzima bwiwe bimeze gute? Future n'umuntu asanzwe adasanzwe. Umunyeshuri cyambere université. Janzi ni primaire. Ni primaire. Nsangaje ndakubaza ati wowe wigano harenze ntiwambaye za kaki nka zimwe twe twambaye. Ndi umunyeshuri mu buzima busanzwe ndabona ndanyene ndakora ntanazi imiduga byabaye ngombwa. Mbona n'ibindi biri private mbona nyene polipoli biri pembeni. Urumva igituma cye ntwenga uvuga ati ndadandaza imiduga bibaye ngombwa. Bien sûr. Fizz yari yambwiye yuko no muronderera umuntu yo baramukopesha umuduga akazobara muri abuke buke. Ubu rero nitugiye kure Fizz wamubonye ntaguciye. Allez.
mu bisanzwe abantu tubayeho dukora utuzi tugiye dutandukanye mu buzima bwawe akazi ukora ukanishimira ukumva yuko ushobora kugakora unezerewe ku buryo nawe uhoza akandi kazi kajya ukareka ukaza mu kandi kazi. Akazi nkora cyane kandi ndakunda gukora music même si nkora ivyo bindi biri hapa ni kugira ushobore gukora music. Akazi umva ko ushobora gukora uri official donc atakiri kintu kigucangemwe n'umuziki. Sucha gapela basi twagiye utarinze kwiyumvira. It's your gangster boyfriend indeed, friend family come future be like azozo be particular tikla zikla zibura bakibura bakiruka bo nkabi zigura. I say ndi kugicaniro nota ndi kumvuga amateka ya pointa baneri miheto nkakwepa ndiko ndora gatindi mu ipepa namye ntela amafight na bamwe nitaba bad ariko kubwiba hati bandushije kubera inota se hapira dudu bizamu mutima nkacira imirongo mu mwanya muto nije bagenda inyuma nk'umwami nubwo mboneka nk'umwana muto twashize rap ku munzane dusangiye yanjira baruta banyita El Fantome umwana yasizwe amavuta ndi shetani my main ngenda ni pepa ngenda ni pen agama money machine bonamye ndi boss kuva zamani kuba namba la pocket down nuko nakuriye town muga nucomera nk'aba Babylon bimitima nka shetani say voilà, your boy future vie. Uririmba neza. Merci. Courage muzirimu. Donc uraririmbye amwe ntangwa no kujugunya hari je nzi ko fizi rya kamera ga yacha tele azacha yiri. Uririmba neza urumwami gitsindimbo nyinshi zigeze zitandukanye. Ikibazo cyo nkunda kwibaza turabona benshi batanga umudi wa hip hop ariko ntibawugumemwo je twava muri R&B profile. Uribaza ko umudi wa utazokigera uhemukira. Dushaka kuvuga Fab Love nuko bife sai nigayindo akaja mu indi style yuko utazoja guhindura uje mu yandi style. Mbo hip hop kunikora hip hop irashobora no kuja mu zindi style shobora kuja mu zindi style me wakoresheje ya hip hop gusa sishobora guhindura ngungiye mu R&B cyangwa ko ya nguma nibaza kuri hip hop. Amakuru y'urusa ko mfise biravugwa yuko Sucha yoba akiri muri secondaire ko baririmbana na Trezo na Rap Boy tubazi yuko bamaze kugera ku rundi rwego ari abajene mu gihugu cy'u Burundi dushaka kuvuga yuko ashaka gusohora igisasi ntibakubite swata. Mbega wewe ni giki cyatumye bagusiga nihe projet wari urimo ni giki cyatumye udashaka kubandanya uririmbana nabo kushikisa tubona yuko kuririmbana wenyene bajya nabo birimba kandi ico game mwari muri team yitwa Rap Nation ariko ubu tubona iyo group ntayo tukibona. Trezo na Rap Boy baririmba kwiwabo hoba habaye iki byagenze gute du umuco nyakuri ukuntu rero ibintu bimeze. Club Rap Nation ni club yatanguye il y a des années natwe twaje tuyisangamo itwara abandi rero ukuntu rero club imeze abahiga iyo bahejeje basigira club abandi. Rap Boy na Trezo ugituma kitabandanje tubandanya gukorana nabo ni kubera banansumba umwaka umwe w'ishuri deja rero bamaze guheza bobo nije naciye nsigarana rap sigara ndi president wayo numva catumera nk'aba tandukana n'igice cyabaye bisigura yuko intambwe bageze ko igituma na batari umaze gutera bagusize gato bivanye n'ivy'amashuri avuze kana nimanze mpeze n'abatroizo bararindire baraheze. Mbega ugiye guhindura iki mu mudi wa hip hop tugiye kubona impinduka nyabaki intego yawe ije kuzanye imeze gute? Bo jewe cyo nje guhindura nje gutanga textos zimeze neza nje gutanga ubutumwa bumeze neza ndabikishije mu mudi wa hip hop nje gukosora byinshi muri bimwe bitari ko biragaragara muri aba basanzwe bari ko bakora hip hop. Ubwo ntuje nk'abandi baza bagakora hit imwe hit zibiri bagaca bicarira ati nahejeje tubiharure nka Trezo na Rap Boy niwe ndiko ntangaka karorero kwera mwigeze guca muri team imwe barasohoye yo mu nyuma y'abakora remix baramaze amezi 5-6 batariko barakora bijeje bavuga ati twebwe twaramaze kubaka izina. Ubwo ntuje guhindura ivyo byose bimaze igihe uyaho umuririmbyi amaze gukwita hit ya mbere ya kabiri aca yicarira ati nahejeje suko kubera kanatsinda mfise n'ibikorwa byinshi biri muri studio harimo n'amakolabo amwe
Jesse nibaza ko bizogenda uko ibikorwa ndabifise bikwiriye uyu mwanya wose nari maze nicaye hajya bavuga ngo uza gusiga ubanza kumurorera barakoze n'ivyo nari nicaye ariko nari nicaye ibikorwa rero birahari vraiment for my people nibagira ubwoba abwo babe ready kuvyakira babe ready ego abakunzi ba motivation plus made ndakunda ukuntu mukerebutse cyane ukuntu munyaruka gukurikirana ibintu by'abarundi cyane shimira abarundi n'abarundi kazana muwa muri hose ndetse n'abanyamahanga bakurikirana motivation plus media gira subscribe na share na comment amangube muronka amakuru meza mbega ubwo cyo baze guhibongoza byabaye ngombwa hari umwanditsi w'indirimbo yitwa Utubia akaba yitwa Drake Wine twokagira ko kantu ukatwemeza kuri iyo ndirimbo nibaza kuyizi abajene benshi iyo ndirimbo yayizi mwijabeho nta indi ndirimbo ivuga atari iyo oyi twagiye basi twigire ko gatoya mubona mborewe simfise ibibazo Mr. DJ vuza imiziki twibyinire Utubia avuga Utubia cyangwa Utubia yes twagiye rero kandi mbese nayizi si chandayizi reka kumura muri mudi je ndaguruka nigira ndagufasha tout simplement je vais t'aider ndagufasha twagiye mubona mborewe simfise ibibazo Mr. DJ vuza imiziki twibyinire Utubia ndiko ndagufasha yanditse ndaririmba jenyene narindira ahibongoza ndabara basi dubwira indirimbo yiwawe basi uhibongoza basi twumve ko style zose urugwaruka rwacu naje ndumwe mu rwaruka sice nigire unakuze yuko bariko baza bafise ibintu bimeze neza yuko byose intwari niki mbega kuba region mu muziki niki shaka mbura ivyo bibazo bituma buri mwanya namanukuye amaso ndazi wawe naso kuba region hari jo bimbwiye jewe gusa nawe birashiguka meditiyo bukeye uri gado ni benshi batwitangiye ariko ikibazo ni bande wiyumviriye umuyo muri mudi bayisubiramo iyo ndirimbo bayitwa gute yitwa intwari ni iwawe byose bisigura ko nzi no guhibongoza byose jina nzi gukora hip hop yonyene byabaye ngombwa birajyako ikindi kibazo ninde muririmvyikazi mu gihugu c'Uburundi ushobora kuvuga ati ndamukunda ukuntu ameze iki yo ndakunda cyane Belle nice ni mutamu kuko Belle nice aryoshe kandi tunabizi ko ari madamu wa Sata uravuze ko aryoshe kubera iki Belle nice ndakunda tout juste ukuntu yambara ndakunda ukuntu aririmba déjà kandi no mu epi vraiment c'est ma future femme usubiramwo ndumva kumenga umugore wanje muri kazoza umugore wa muri kazoza tukaba tumaze kubona yuko ari madame Satpi yuko uce mukubita kampapu Satpi ngo Belle nice ngo araryoshe mu nyuma ngo n'umugore wo muri kazoza sivyo none bisigura yuko mu minsi iza uca twumva yuko habaye divorce ya réseaux sociaux donc nitwe twabashingiye ku réseaux sociaux Satpi na Belle nice banditswe kuri réseaux sociaux kandi muri sentare bavuga mu ikomine men rero bisigura yuko buca haba divorce yabo kuri ico kibazo question mark Sirango Belle nice ni mutamu mu kirundi ati Belle nice uraryoshe bien sûr abaye umuhungu agira kangaha abwira Belle nice ngo uraryoshe mbega ni kubera iki Belle nice aryoshe Belle nice gituma aryoshe vraiment ndanamubonye tout simplement ariko araririmba ukuntu yifata muri clip video vraiment arandura cyane biraboneka reka rero shaka kubwira yuko dubiwe datagaye sumwe mu bahungu maze hariho benshi batabishira abona bavuga ngo Belle nice uraryoshe hariho benshi baca bimvira ibindi mbwa yamaze kuvuga ati n'umugore wanje wo muri kazoza ati no comment reka ndababwira ati bandamudukurikirana mugiye subscribe share comment mwari kumwe na mukobwa wanyu umuco nyakuri akaba ariwe Bella Gomez aka Bad Mom
tukaba turi kumwe na Future. Ndagushimiye cyane Future. Ndagushimira. Ngero ndukurikiye agapera ka Motivation Plus Media ucishamwo ati donc uririmba television yacu basi. Okay. Motivation Plus Media ni televiziyo ibikora neza irarenze ifise abamotivation ifise abamenyesha makuru beza n'abakameramani beza eka byose biraruhura neza byose ni top. Motivation Plus Media. Ndagushimire cyane. Big up. Bye. Ciao.